Amahoro y'Imana yongera abe hejuru y'ubuzima bwawe ugira kandi nongeye kunezerezwa n'umwami wacu Yesu Kristo atugiriye ubuntu bwo gushobora kongera guhura turi bazima dushima izina ryiwe. Ushimira Imana kubw'ingabire buzima ni ikintu ntigera nibagira mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Gushimira Imana kubw'ingabire buzima, ndazi yuko hariho byinshi Imana yakurinze, yakuzigamyemwo, yagutabayemwo. Ndazi ko ari intambara nyinshi umwami Yesu Kristo yakugwaniriye uzo wamenye nizo utamenye. So thank him for that gift of life. Mushimire kubw'iyo ngabire y'ubuzima yaguhaye. Ntituja kure y'ijambo ry'Imana twihuse vuba cane. Turamaze igihe turiko turasangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twasomye hariya muri Yeremiya 37 ku murongo waho wa 16. Nuko Yeremiya amaze gushika mu ibohero mu kazu ko mu kuzimu ahamaze iminsi myinshi. Imana idufashe cyane gose. Iri si ryo jambo tugomba kuganira ariko dushaka ko riba urufatiro, si ryo jambo tugomba guhagararako. Turiko turaganira ibimenyetso bizokwereka yuko winjiye mu ibohero canke se hari ibohero runaka ryafashe ubuzima bwawe. Imana igufashe kandi gutabara, igushoboze gutahura aya majambo. Mbere yuko tubandanya no kukubwira bino bimenyetso, rungikira abantu babiri canke batatu canke batanu canke batandatu canke groupe runaka urimwo uno butumwa bwiza kugira ngo barushirize gukurikirana ijambo ry'Imana. Imana rero ikugirire neza, iguhezagire, ikwiyereke mu buryo bwose. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibe hejuru y'ubuzima bwawe. Turasangira ijambo ry'Imana. Kindi kimenyetso twavuze ko ku munsi w'ejo ni kimenyetso kikwereka yuko misi yose uzokwama ufise ugwanko ku bantu bakubwira ubutumwa bwiza canke se bakubwira yuko hari kitagenda neza ku buzima bwawe canke se bakubwira yuko baguhanuye canke bakaguhereza. Donc abakugira inama n'abaguhanura uzokwama misi yose wumva uri kurabanka. Urugero, ubutumwa bwiza tuzoba turiko turavuga canke se ubutumwa bwiza wumva uzokwama wumva hari ikintu kiriko kirakubwira ni oya 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 oya, upinga upinga upinga. Mu gishingo cyo kumva no gutahura ijambo ngo rigufashe rikubohore, uzokwama ufise amajwi aguma akubwira ni byo sivyo canke se ngo ntavyo woshobora canke se ngo ni bande sivyo babishobora canke se amajwi nyene azoguma apinga akudekuraja, azokwama ari negative, azokwama ari opposite y'ikintu runaka mu buzima bwawe. Igihe cyose rero ubonye ico kimenyetso, pray, fata umwanya wo gusenga canke se ufata umwanya wo kunesha ayo majwi ariko aracicikana mu mutima wawe. Ikindi naco twavuze ko ku munsi w'ejo twavuze yuko uzokumva misi yose utanguye kuba proud, utakaze no kubaha, utakaze no kuba arrogant cyane. Bishatse kuvuga iki? Uzokumva impanuro byanke kuzumvira, uzokumva ijambo ry'Imana mu gishingo cyo kumva ijambo ry'Imana utangure kutari kurikiza no kutaryumva no kutarihagararako no kutarihereza agaciro, ugume urigwiza n'ubusa. Imana idufashe cyane gose. Subiye inyuma gatoya, Nowa ariko aravuga ubutumwa abwira abantu ko hariho imvura igomba kugwa. Satani yari yarabusha abantu, irababwira ni the rain is going to come, imvura igiye kugwa, basha muze mumfashe twubaka ubwato. Bagatwengane uriya mutama arasaze, uriya mutama ivyo binavuga wumva bishoboka, uriya muntu ivyo ari mu zabukuru, burya n'ubwenge bw'abantu bariko barasaza bataye umutwe nta kigenda, wapi. Nuko vyari bimeze. Aranaheza no kubwubaka, arabwira ni bene data nimuze basi mwinjire mu bwato, imvura igiye kugwa. Mutama vyanse kabisa, vyanse, baramutwenga. Ni kuvuga ikintu cyose bazokubwira cerekeranye n'ubufasha bwerekana n'ivy'imwemo n'ubutabazi ku buzima bwawe, kandi rimwe rimwe bashobora no kukubwira no kubigaragara no kubiboneka, wewe uzobisuzugura ubigaye, hambavu y'ivyo ugire n'ubwibone, wumva utangwe no kwibona no kwiyumva. Abantu benshi cyane baboshwe
igihe cyose bariko barabwiga ubutumwa bwiza cyangwa se bariko barerekwa ibintu bitandukanye, batangura kugira ubwibone bwo kumva badashobora kugonda izosi, bwo kumva badashobora guhindura ikintu na kimwe, bwo kumva badashobora gufata ingingo n'imwe, avuga nereka genda hariya, ivyo nivy'abantu bataye umutwe, ivyo nivy'abantu bashaje, ivyo nivy'abantu bakuze, ivyo nivy'abantu batazi ibintu bigezweho, ivyo nivy'abantu batazi ibintu vy'iterambere. Bazokwama baguma bacimanza. Ariko igihe cyose ubohotse uzokumva ijambo ry'Imana rikugere ku mutima, wumve riko rirakubohora rigufasha. Ibimenyetso rero bizokwereka yuko hariho ubushobozi bw'umwijima buriko buragufuka ku maso, buriko buranakuboha budashaka kubohoka. Uzokwama usuzugura, ugaya abakugira intama n'abaguhanura, kandi wumva ufise ubwibone bwinshi n'agasuzuguro kenshi gateye ubwoba ko gusuzugura ijambo ry'Imana no gusuzugura abakozi bayo, no kumva utiyumvamwo abakozi bayo, no kumva utiyumvamwo abakozi b'Imana. Imana igufashe kandi Imana igutabare, ishobore kukubohora, ikurungikire ubutabazi, kuko Satani azoguhuma amaso kugira ngo wanke gusenga, wanke kwegera Imana, kugira ngo ntushobore kubandanya urugendo rw'agakiza. Mwami Yesu agufashe kandi agutabare, ubutabazi bw'Imana bukugereko. Shalom, bless you. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro by'Umwami wacu Yesu Kristo hejuru ya mu izina rya Yesu Kristo. Amen.